nta michoro wazanye imichoro ego imichoro muhira sanga muhira ntikurure amadolari ndakwereka umuvuja barabivuze nanje narabibonye nshitse mu Bubiligi nuguruye ama réseaux sociaux ngo hajyaragiye ariko oya ivarizi natwaye nizo ngarukanye no kuvuga nta muntu yarimwo hanyuma nari ngiye ntwaye ibintu by'abantu urabona twebwe abartiste n'ikibazo abantu iyo bagiye ntibavuga urabona nk'ujyaragiye ariko nta numwe abizi ariko twe kubera tugira afishe abantu bose ntwarira ntwarira biragoye kubankira harabutegerezwa gujanira ibintu je gituma natwaye ibintu byinshi hanyuma ntaco bitwaye ko na jewe nacenzana ibindi voilà ama kugumayo naho tangaga baze ngo ni blague aransigana dolari wasina utira mu vyakuza harimo kumucora no kumucoresha arancorera wirasta ya stage yakubise public irusura ageni $50 moshe yazanye nka $3000 ugajaza kumana $200 ani bon afuna penda $. Bona upete maframbu $6 maframbu ndo unafuna multiplication par combien par 3 puis tu as ma addiction addiction comment ni ma addiction ani tu ampoemo ni poemo biriko biza kuyindi poemo idasanzwe ndataha Kigingi tubonye Bujumbura mu gihe yagiye afise impuzo atari valide atari nkeyi abantu benshi bibaza ko atazogaruka bega Kigingi ntigeze ubatante kugumayo kandi ntibatudesevye kuko hari ukungene ama organisation hariya abartiste baza 2h du matin baza saa 9 z'ijoro twaragwanye vraiment naho nanje ntevye gato ariko sico kimwe no kuvuga abantu bararyohewe bamwe barashobora gusubira mu bisagara biri hagufi yego no kuvuga byagenze neza public iritabira gose kuko la kuko kuba artiste twarabonye mu gitaramo ciwawe muri Rimvi Big Forias yarashowe kuza muri runo rugendo nabonye washowe gusigarana ibintu binini kuko warahuye n'abandi ba artiste baba mu gihugu nabo hanze ba Bruce Melody n'abandi benshi cyane twitege ko ari ikintu gishobora kuvyara ikindi gikorwa nka kujya dora tubona ba Jamal barakinanya ama comedy n'aba Buba n'abandi benshi ku buryo dushaka kuvuga ati umuziki na comedy birashobora kuvyara ikindi kintu biciye muri iki gitaramo muvuyemo Kana kugwemo anda fresh urameze fresh neza ni poemo okay zashakoshi ziragarutse wayibonye yes zashakoshi rugendo rwagenze neza nyene nuko ruruhisha ariko rwagenze bye sana yari ryambere ngo nyuma y'igihe kirekire incuro zirenga 9 ngo ugerageza bya nzo byakiriye gute bwa mbere k'ibyumba navyakiriye neza yego nko nabivuze yava ko ngenda byari ni inkuru nziza kubera urumva abartiste ni gake bagenda urabizi barakunda kubura visa urumva ibonetse vraiment ni ntambwe ku artiste bose urumva navyakiriye neza nizera ko nabandi bizobafasha uragiye hariya wavuye ngavuga ati musengere cyane nze ndabishobore ngyohera abarundi nkuko n'abantu bo mu Rwanda n'abandi bose bazo kwitabira igiteramo public wasanze imeze gute ivyo wari witeze n'ivyo warose public yo mu Bubiligi nukuri ni public nziza cyane iryoshe d'abord premier barakumbuye bakumbuye ibintu byo ngaha bakurikirana aba artiste bose kuri aya platform yanyu no kuvuga rero babonye umuntu aza nukuri baravyitabiriye kandi yari na evenement ikomeye yateguwe neza cyane shimire abateguye akiwacu event kuko nibo babishizemo ingufu nyinshi cyane babishizemo ingufu n'abarundi baje baravuze bati twaje muri evenement turi benshi turahura tuvuye mu mingi itandukanye byaheruka kera kandi ntibatudesevye kuko hari ukungene ama organisation hariya abartiste baza 2h du matin baza saa 9 z'ijoro twaragwanye vraiment naho nanje ntevye gato ariko sico kimwe no kuvuga abantu bararyohewe bamwe barashobora gusubira mu bisagara biri hagufi yego no kuvuga byagenze neza public iritabira gose kuko sinababwira ivya hariya narabacishijemo ivya hariya kubera n'ubuzima bugoye abantu bose bari ko bariruka murahura n'umuntu muri metro akabwira ngo kigi nzoza akaca yiruka kubera ntimusige ariko baravyitabiriye vraiment bararyoherwa baritabira byari biryosha ni ryambere ugize igitaramo ku mugabane wa Burayi igitaramo duhora tubona rimwe na rimwe n'abaririmbyi bataronka menshi amahirwe yo kuva ngaha mu gihugu bagende kubikorera hariya basitubwiye ni experience usigaranyemo mu iki gitaramo igiteramo experience isigaranyemo nuko ni ntambwe ikomeye cyane kuri carrière ya kiramo artiste kuko d'abord premièrement ubona public ishasha
public utamenyereye, public yitabira, hanyuma uwuguruye amahorizon bawerekanye ugize imana bigakunda bikagenda neza, uba weretse n'ayandi ma diaspora. No kuvuga nico kintu nkuyeyo nibaza ko kizombera kunguko. Ayandi ma diaspora noneho bamaze no gutangura kuza barambaza bamwe abari hirya nino sinorinda kubivuga ariko hageze zo bibabwira bakavuga bati bwa bundi birakunda. Hari abatinya bazi ko comedy atawuzana umukomedi ngo yunguke kuko amasare hari yarazimvye, ibintu byose birazimbye, ariko barabibonye. Ubu rero bariko nukuvuga nakunguko rero ku artiste muri rusange. Nakunguko ku artiste twarabonye mu gitaramo ciwawe muri Big Forias yarashowe kuza muri runo rugendo nabonye washowe gusigarana ibintu binini kuko warahuye n'abandi ba artiste baba mu gihugu nabo hanze ba Bruce Melody n'abandi benshi cyane. Twitege ko ari ikintu gishobora kuvyara ikindi gikorwa nka kujya dora tubona ba Jamal barakinanya ama comedy n'aba Buba n'abandi benshi ku buryo dushaka kuvuga ati umuziki na comedy birashobora kuvyara ikindi kintu biciye muri iki gitaramo muvuyemo. Ego Big Fizzo ni grand frère turabonana ngaha kenshi. Ego nibaza yuko hari ibiteramo bishobora gutegurwa tugahurira kuri stage imwe, ariko Bruce Melody twarahuye turaganira ariko nta byinshi kuko nta mwanya twari dufise, twahuriye ahantu ntibyari byateguwe neza, ariko birashoboka byose birashoboka. Urazi ko no kuririmba je ndirimba kuko kandi nawe nyene nabonye akubita utuntu arafrapa utuntu nyene ugasanga turanezereye abantu, turatwengeje afise uduterme urumva nta cobuza. Big Fizzo aracari hari afise ibiteramo agiye kubandanya na Bruce Melody, ariko jewe naheje igiteramo canjanye ndataha. Ni kigingi tubonye Bujumbura mu gihe yagiye afise impuzo valise atari nkeyi, abantu benshi bibaza ko atazogaruka, mbega kigingi ntigeze ubatante kugumayo? Oya sinigeze mbatante kugumayo kuko ufite barabivuze nanje narabibonye nshitse mu Bubirigi nuguruye ama réseaux sociaux ngo hajyaragiye, ariko oya ivarize natwaye nizo ngarukanye no kuvuga nta muntu yarimwo. Hanyuma nari ngiye ntwaye ibintu by'abantu. Urabona twebwe aba artiste n'ikibazo, abantu iyo bagiye ntibavuga, urabona nk'ujyaragiye ariko nta numwe abizi. Ariko twe kubera tugira afishe abantu bose ntwarira biragoye kubankira, harabutegerezwa gujanira ibintu. Je gituma natwaye ibintu byinshi, hanyuma ntaco bitwaye ko najeyo nacenzana ibindi. Voilà kugumayo naho kugumayo nibaza yuko sinibaza vraiment, sinibaza jewe biri no mu bintu mu kugira bagutumire babanza kumva yuko bari sûr no kuvuga bakumva yuko vraiment uri umuntu uzogaruka, kuko ugiyeyo kuko baba biporsegana yawe, ugiyeyo ntugaruke baca birukanga kuri babandi bagutumira. C'est ça. Uretse ko birukanga ku bagutumiye ntaco byica ku ishusho ry'igihugu kugira nte iyo ugiye ntugaruke. Bon, iyo ugiye ntugaruke peut-être nibaza yuko bifise impande imwe, bifise sinzi uko sino judging abagiye ngo barisha isanamu y'igihugu, ariko umuntu wese urumva n'ubuzima sivyo. Ariko igikuru hari icononekara ico coco kubera harabagiye batagarutse, ugasanga aba artiste basigaye ngaha barabura kandi bo bogarutse. Hanyuma ariko urumva kirazira kwinjira mu buzima bw'umuntu, hari abariko barandanya bakora kandi bari hari bagumyeyo, urumva ntitwojudging, ariko quelque part birafise ingaruka mbi, hanyuma bikagira n'ingaruka nziza kugumyeyo bivanye n'ubuzima bwiwe, bivanye n'ivyo. Ego wavuze experience kuri performing n'ibikino bigiye bitandukanye, ariko ndashaka kutubwire kigingi urasohotse uragiye hanze y'igihugu, uratanguye kumva public yo hanze y'igihugu atari yandi umenyereye, atari handi ushobora kwinjira ahantu kanaka bakaguhamagara wicara ahantu ati madame nimba wamenye ikawushe uno munsi ugiye handi hantu. Wabonye niveau ya comedy yawe igeze he? Comedy mu Burundi harahiri kiratera intambwe ije? Ego cyane jewe na experience nabonye nuko kenshi kubera tuba tumaze igihe dukora ama evenement mato ariko ugasanga ijya evenement bakurindiriye ni uri the big star niko novyita, no kuvuga naragize performance naheruka kugira kera isaha irenga iminota 15. Ivyo rero byanyeretse yuko n'ubundi acashoboye, kuko urumva turaza ngaha tukahurira n'abandi ba Ismail, ugasanga jewe ngira 30, Ismail agira 30, undi agira 30 canke 20 canke 15, me hajya aye nari mfise umwanya ntegerezwa gukora, hanyuma nditegura en conséquence, hanyuma ndakora nibaza barabishimye. No kuvuga yuko ni intambwe yindi rero inyereka yuko
n'ubuye nishobora gusubira kugira bimwe nagira kera nkagira amasaha abiri kuri stage ndi jenyene yego ni exercice au fait nasanze ari exercice hanyuma iyo abantu bagushashaye rero mpamagarire n'abantu twimirije gukora igiteramo bazotwitabira badushashare kabisa byarantangaje ko public yo hanze iritabira cyane gusumba iyo ngaha kuko urumva iyo ngaha urabizi abarundi bari très exige haza ama comparaison reka turabe nabyo agira reka mais urabona yuko bo vraiment bavuga ati ni barafise iyo nyota yego hari kwa kwidogere kwa kera ngo aba promoters bari hanze y'igihugu b'abarundi aho gutuma k'abarundi batuma k'abanyamahanga bigatuma umuririmbyi w'umurundi canke umuntu wari we wese afise impano umurundi yo kwerekana yaba hanze y'igihugu adasohoka uno musi hari impinduka mubona ico kintu mwarakiyaze nabo kugira ngo mukire inzira n'abari nyuma yanyu bakige Ego cyane aba promoteur bateguye evenement barafise calendrier bariko baragirako nabamenyesha yuko nta sinoja ngaho ndabivuga ariko je twaraganiriye harabaririmbyi bagire bagende ego tugize imana bien sûr tugize imana izo mpapuro zikaboneka harabaririmbyi bagire bagende kandi ndazi neza ko bizoha image nziza igihugu bashobora kutagenda mu Bubirigi bakagenda handi kuko urumva byagaragaye yuko dushaka kugenda tukagaruka ariko ivyo twarabiganiriye noneho urabizi yuri kuradandaza wunguka ntuhagarika urudandazo barumva barafise rero isharara cyo guhamagara abandi bakagenda bakaririmba bakakora comedy kandi bigasa neza yego hasigaye amezi 2 n'imisi 5 kugira ngo Kigingi Sama Comedy ishobore kuba uragarutse Bujumbura abarundi kwitege kwiki na cyane ko naho bagiye kuri Instagram bakene kusubira kukubona live ego nkuko nabivuze ni nka Kigingi Sama yatanguye kuko narabivuze na hariya turiko turayitegura isigaje umwanya muto nkuko wabivuze ariko hari byinshi bimaze gutegurwa nuko tutaragaragaza ibibanza niki tuko turabitegura dushaka gukora ibintu vyiza gukora ibintu tutari dusanzwe dukora amatike n'ibindi bitandukanye bibe bisa neza kameme abantu bagire bati hari ico yarahuye hari ico gituma rero tuzogira press conference tunabatumirira muze mutwitabe kugira tumenyeshe abarundi n'abakunda comedy ni gitera mugizo wakirimo aba artiste abavyifuza ndabisubiri abavyifuza bashaka yuko twokorana benshi batandukanye baronke opportunité yo kwerekana impano nabo nyine bakure mu muga wabo kujya dusanze tugikora sinzogikora ndumwe hazobara aba artiste batandukanye benshi hanyuma bitegure yego bitegure ki twara tubona uzana aba artiste bo hanze twitege ko no mwaka ushobora kuzana abandi ba comedy bavuye hanze ntabyo ndamenya urabona ibyabaye uherutse ntiturabimenya neza ariko bigenze neza turafise mugambi wo kuzana aba artiste ariko reka tuze tubabwire byaciye mu byakunze imicoro Ego imicoro muhira sanga muhira ntikurure amadolari ndakwereka umuvugi Hello boys and girls, nizira kwemeze neza ndakubwira ko tukiri kuri aeroport international Melchior Ndadaye ku yindi point bidasanzwe nkaba ndi kumona Ismail Gasore Logi akubwira ko no munsi nawe nyine yaje kuraba honorable Gasore usiga ufise honorable Gasore irindi zi sigandi honorable ubanda umushinga mateka bazubwire kuva ari umushinga mateka duserukira mwaro ubwo ntibavuye kubera ubwo nibyavuye kubera basanzwe bavuga we kufise ingabirano y'ubugumu ubugumu we gicato ningiye we nibisanzwe bro bazubwire ndabona waje niteka ridasanzwe umunezero udasanzwe uje kwakira mugenzi wawe Alfred Aubin Kigingi bazubwire ego urugendo rwiwe kubera kuza kwanza kumwakira bokuza kumwakira deja ujya ni grand frère mu kazi ni grand frère mu buzima bwa misi yose Kigingi ari mu bantu jewe bamurikiye urabizi sasa kuza kumwakira ni devoir yanjye kuko yagiye guteka agateka igihugu yagiye guserukira igihugu yagiye kwerekana yuko comedy y'Uburundi iteye imbere sasa pourquoi pas nanje naje ngaha kabisa naje gushikira Kigingi nerekane yuko turi one love guys turi one love kandi yuko turi hamwe twese birashoboka uraje kumushigikira n'ijya mbere comedy y'Uburundi isotse hanze mu bihugu vya Burayi ikadandazwa abantu bakaryoherwa mu mafaranga araje ngaha Kigingi ndazi yaciye amadolari no kuzanga baze ngo ni black aransigana dolari wasina utira mu vyakuza harimo kumucora no kumucoresha arancorera wirafta ya stage yakubise public irusura agene $50 mon cher yazanye nka $3000 $3000 ugaje aza kumana $200
ni bon. Afu unapenda dolari. Mbona upendi maframbu? Si dolari ya maframbu ndio unafuna multiplication. Par combien? Par 3 puis vitu ya maaddiction. Addiction? Unasikia? Ni maaddiction. Ni vitu ya mpwemu. Ni mpwemu. Biriko biza kuyindi mpwemu idasanzwe uraje kumutegera ariko tukiri ngaho nyene Kigingi wavuze ko ari mu grand frère wawe. Yamye ari indoto kuri wewe nivyo. Ni indoto kuri wewe kuja gukinira hanze. Ni indoto kome Kigingi araje. Indaraje mu ndwi mwezo fata indege ngenze. Ego. Ujaye. Kiwe tulia ndazoja Bruxelles nkubiti Sweden, Canada. Uga Kigingi urumva yamadusibukira kuva kera. Uratubuye kuri ufise urugendo rwawe na uri kurategura kuja Sweden, Bruxelles n'ahandi henshi. Basi tubwire biraboneka ko comedy yanyu iri kurasohoka cyane. Ibaza ko ari kiye kintu cyo bakiye kuratuma muri ko muri dandaza cyane mu makungu gusumba uko mwahora muhora. Ni kwa kuno kubwira ati kwe kizokoma turi aba local missions. Oyaha. Isaba ko twebwe ari bitwe cyo kwidandaza ubwacu. None umunyamahanga zo kumenya gute mu gihe utidandaje. Ushobora n'abandi ba international artists. Barafata bakaza inoti akagira media to mu kindi gihugu mushe agatanga inoti akagira media tuwa tukamumenya agakora collab n'ibiki. Voilà c'est comme ça, il faut que twidandaza. Natwe uzoba bitumwako. Ndazo warakurikiranye igitaramo Kigingi yakoze, performance ziwe hari kintu washobora kumwigira ko uvuga ati ahantu ndavye mwisayirenga ariko arakora akakaona je karashoye kunyereka yuko comedy y'u Burundi igeze kuri ndi gwego. Kigingi irashitse. Ariko idirisha nakeho. Kigingi, ndakwereke Kigingi is the best of the best every day. Kigingi ndamwita the best kubera ko yatanze kubona izuba imbere yanje. Kive dire Kigingi namanda migira ko minsi yose kandi je nigira kwa comedy bose. Nigira kuri bose mon cher. Ego. Igihe dorukana waravuze yuko wifuza gukorana amakolabo nkuko abaririmbyi bakorana amakolabo n'abandi baririmbyi wifuza gukorana kolabo n'aba Kigingi n'abandi benshi ariko waravuze yuko benshi batakwemerera cyangwa usanga bafatiriwe. Twizere ko kuza kumutegera na rino shaka werekanye mu gushigikira ibikorwa bya Kigingi bishobora kuvamo kolabo ya comedy mugiye kuduha. Mu ndwi nye muzoyibona kabisa. Turafise kolabo ikomeye cyane kandi y'amateka mushe ya international levels. Bisigura yuko hari comedy igiye gusoka we na Kigingi. Ego vraiment izo ari fire kabisa ego. Nimba atari bangizo bimeze gute azoba yijanye ni coming soon. Urabona Kigingi na GASORE cyo watitsi ya cinema deje. Ucubona titsi ngeri imeze expendable. Bitu byatari sana. Azoba ari saison azoba ari naka episode. Ego. GASORE ndagushimire sana. Akatambo kamwe ku bakunzi ba comedy abakunzi ba bibikorwa vyanyu kandi ibikorwa vya comedy abakunzi ba entertainment cyo Burundi banda yamushigikira comedy banda yamushigikira umuziki kugira ngo natwe tugume tuja ngaha gutegera ba Fizo azoza tumutegera nawe na Satibi ndakine kubona yakubise muri ehofe boshe Satibi azokoma rukuru mu Kirundo kweli iso ivuge nakwitariya tuze kumutegera tutegere bambi data baravashe urabona afise Fizo muri Canada deja yarongowe ibintu bitoroshye cyane donc tukine kubona abartiste twese tuja kubita ibitira muri Europe America comme d'habitude. Apari indege sa 24 minutes ngurashitse. Hapana mu Kirundo wawe ni mu Kayanza. Asante. Igana volcano ni vol, itakuwa na vol. Ni volcano. Volcano. Asante.